je akarimo nkunda kumuririmba ndamubwira ati za kwamiza ku mutima wampinduriye ubuzima niwe mbona nkishima amaso yanje azokugwa inyuma ariko rero mvuze ati mbandanye nosanga ngira ngo ahubwo twagiye mu ndirimbo ako gusa karakwiye yego reka tuma ndamubwira nti yakumvise nzokwamiza ku mutima Madame Posi aho uri hose wubaho wabonye ko ariko araguha keya kuri kamera za Roy TV yego simbi inyuma gato y'igihe twagira mariage ndibuka ka byino umva hari yabereye ruguru twavuye ku iparuwase kuragana hanyuma turataha gushika mu rugo ndibuka akabyino baturirimbira kavugaga ati ngo yitwa niyo saba Josiane Kanyange Madame wawe yego bamubwira bati turakeneye kubona commentaire ya Madame niyo saba Josiane Kanyange rero baramubwira bati ngo yewe Josiane warahiriwe kiyaya ca mwiza wange ningo warose umugabo w'umutima umwe kiyaya ca mwiza wange ni mbega mubaza yuko muvuze muti hari abagabo bomoka bagatingo mbega nayahe makosa umugore yokora ashobora gutuma umugabo no kuravuga nti ndaguhebeye byose ndagiye gumana amakosa reka mvuge make muri menshi umugashaka kuba afite akazi karungikira amafaranga umudamu ati urayakoresha uko nuko umudamu ako yakoresha ibyo basezeranye n'umugabo gace yajana mu bitagira akamaro mu bitateza imbere urugo ushaka kuyajana mu kaburi kenshi n'ivyo vy'akaburi biratuma kenshi umugabo aremerwa n'ico yarifuza gushika kitashitsweko kubera isesagurwa ry'ubwo buryo yatewe n'umudamu kija mu kaburi akishinga abagenzi akenshi biraterwa n'inyifato sumwe muri abo babiri dufate nk'akarorero umugabo ashobora kuba aca inyuma umudamu canke uwo mudamu nyene agaca inyuma umugabo guca inyuma bisigura kurenga ibigo kutabumbwa n'umugabo Imana yamuhaye canke n'umudamu Imana yamuhaye akaja mu bandi bagabo b'inyuma canke mu bandi bagore b'inyuma ingeso mbi z'umugabo usanga bashobora kurima bakimbura agaca afata bimwe bimbuye kaza kubigurisha umugore atabizi gusesagura amatungo Imana yabahaye batagiye inama n'ingingo ushaka kuba afise igitoki ceze akakigurisha akaja kunwa ku bantu banwa inzoga ziborera ndetse nibo banwa ifanta ashaka kuba afise iyo ngeso yo gusesagura ubwo butunzi hari ikiborera si inzoga gusa ni vyinshi n'ubutunzi hari igihe burengera umuntu akabwonona akamera nk'aho mwana w'icangazi ndabaramukije cyane abakunzi mwese ba Roy TV Burundi ukaba uzi kuri umukunzi wa Roy TV nufata akanyobwa unwe hama unyandikire ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV uno munsi ni umunsi uri special turi mu kiganiro ingo n'umubano murabizi ko ikiganiro ingo n'umubano tukibashikiriza kuri Roy TV Burundi ijambo ryihumure ushaka kuba urwaye cyangwa ufise ikindi kibazo cyo mu buzima cyangwa urwaje cyangwa ndakubwire n'ubuzima gusa buhinduka nta mvura idahera kandi nta joro ridaca komeza wihangane ejo bizogenda neza uzomererwa neza uno munsi rero nabazaniye umutumire muramubona ari ngaha hano umupapa yiyubashe aberewe cyane kwanza avuye no gusenga aha twe twahanye gahunda mbyanire kamaze nkubitire gusenga hama cenza kugira ngo tuyage reka maze ndamushimire kuba yanyemereye akaza kuri micro za Roy TV rero sindamuvugira byinshi ku mazina yiwe ku mwidondoro wiwe maze kumwakira kuri micro za Roy TV mpita ndamusaba kugira ngo abidondore hama duheze tuje mu kiganiro cyacu nyezi nacu no munsi ndabakiriye kuri micro za Roy TV murakoze cyane muguwe neza cyane mwadusengeye cyane gose aho ni byiza yego kashaka bidondore abariko barabakurikirana yego je ku mazina yanje nitwa Ntirampeba Ponsier akazina benshi banze ku mazina ya Wakwemprota wa Sesibu Village Market to Consule du Burundi Agropasteur Quartier Ciro ni vyinshi ari Jackson OBHB hanyuma habanze ku mazina ya Mustanteri kandi sinigeze mba Mustanteri ariko nibiko nagenda akora n'iryo rya Wakwemprota rifite aho ryavuye ku bw'ivyo rero vyoba vyinshi tuvyinjiyemo vyofata imyanya miremire reka
mufata iryo rya Ntirampeba Ponsi, ibindi navyo vyoba birebire cane bisaba imyanya Okay. myinshi. Ntirampeba Ponsier n'umupapa Ego, arubatse ego cane. afise umugore, mbega mbwiye ngo umugore bameze gute? Apima ibiro 80 hafi apima imetero 2. Imetero zibiri. Umudamu mwiza cane w'inzobe ameze neza, Mm. ariko rwose uvuga ko uwirabura ataba Mm. ameze neza, bose Ni ni beza. beza. Okay. Ego. Uno musi nko nabivuze yuko ari ingo n'umubano. Twashaka tuyage ku bintu Ego. bishika 4. Ego. Nk'uko uri umupapa wubatse urugo. Ego. Hariho Gatoyi ego navuze ko nubatse tutaniye abana 5. abana 5. Umukobwa niwe mfura yacu. Mm. Inyuma yiwe hari abahungu 4. Okay. Umukobwa afite imyaka 18. Mm. Gato ndihenze se 17 kwije 11 z'ukwa gatanu, tariki 11 z'ukwa gatanu k'uyu mwaka. Wa kabiri arafite imyaka 14, umuhungu. Wa gatatu afite imyaka 11. Wa kane afite imyaka 9. Wa gatanu afite umwaka n'amezi 6. Nziza cyane. Ego. Mbega mumaze imyaka ingana gute mwubatse? Turakwije imyaka 17. 17. Ego. Nziza cyane. Ego. Mwino minsi rero ndiko ndatumira abantu bubatse kandi barambiye mu ngo. Iyi ni periode y'abantu bubatse bamaze kuba abahitira. Tuvuga abahitira bahitiye mu rugo. Ego. Ponsier. Sabwe. Dukunda kubona akenshi ingo zo muri kino gihe. Ego. Ugasanga abantu barabajene bakundanye cyane muri fiançailles. Urukundo rushushe cyane muri fiançailles. Ariko bamaze kwinjira mu rugo bakabana. Ukwezi kumwe, amezi 2, meme na simwe starakwira. Ubu batanguye gukwegana mu ma divorce. Ego cyane. Mbega mubaza yuko ivyo byo biterwa niki? Akeshi biraterwa n'inyifato sumwe muri abo babiri. Dufate nk'akarorero umugabo ashobora kuba aca inyuma umudamu. Canke uwo mudamu nyene agaca inyuma umugabo. Guca inyuma bisigura kurenga ibigo. Kurenga ibigo. Okay. Kutabumbwa n'umugabo Imana yamuhaye canke n'umudamu Imana yamuhaye akaja mu bandi bagabo b'inyuma canke mu bandi bagore b'inyuma. Okay. Ivyo bigatuma rero umwe muri abo babiri avyikitse ashaka kugira amatohoza agasanga kumbure hari ibimenyetso byinshi bimwereka ko ari byo. Nivyo rero bituma keshi amwe wabaje yuko nabaje ati ingo nyinshi tuko tubona abajene bakiri muri fiançailles urukundo ruryoshe. Ariko bamaze gusa kubana bakinjira mu rugo bakitwa monsieur madame. Ibintu bikaca bihinduka. Ahari urukundo bikaca bibiha. Bagasanga kumenga umwe araje n'uwundi. Urukundo rwose rukazima pe. Bararemerana. Hakagera n'igihe bavuga ntituvane. Ama divorce yari ugasanga barapanze mu makabine. Kabisa. Nico nakunda baza ati mbega ico bakibitera mwavuze muti kurenga ibigo no gucana ariko gucana inyuma nyene. Ni byinshi hari ingeso mbi z'umugabo usanga bashobora kurima bakimbura agaca afata bimwe bimbuye kaza kubigurisha umugore atabizi. Okay, gusesagura amatungo Imana yabahaye batagiye inama n'ingingo. Ushaka kuba afise igitoki ceze akakigurisha akaja kunwa ku bantu banwa inzoga ziborera ndetse nibo banwa ifanta ashaka kuba afise iyo ngeso yo gusesagura ubwo butunzi. Hari ikiborera si inzoga gusa, ni byinshi n'ubutunzi hari igihe burengera umuntu akabwonona akamera nk'aho mwana w'icangazi yasaba ati ntivyanje jewe nigiri hariya amashitsi hariya bikamuyangarana bikamuherera gasubira kuza gusaba ikigongwe se vyamuhereyeko. Rero muri make nivyo bigenda bituma haba ama divorce. Cyo basanga harakutumvikana mugabo akaremera umugore akamujya umutima umugore akavuga ati je no kumvana nawe. Kandi n'umugore ashaka kuremera umugabo ako ari nabomoka bagaturuko rwabo. Mbega mubaza yuko muvuze muti hari abagabo bomoka bagatingo. Mbega naye ahe makosa umugore yokora ashobora gutuma umugabo no kuravuga nti ndaguhebeye byose ndagiye gumana. Amakosa reka mvuge make muri menshi. Umugashaka kuba afite akazi karungikira amafaranga umudamu ati urayakoresha uko nuko. Umudamu ko yakoresha ivyo basezeranye n'umugabo gaciye ajana mu bitagira akamaro mu bitateza imbere urugo
ushaka kuyajana mu kaburi kenshi n'ivyo vy'akaburi biratuma kenshi umugabo aremerwa n'ico yari yifuza gushika kitashitsweko kubera isesagurwa ry'ubwo buryo ryatewe n'umudamu kija mu kaburi akishinga abagenzi bamwe kuko bimaze guhera bavuga ati urashaka kwishinga abagenzi mukaryoherwa muri bwa buryo umugabo yakurungikira mwasanga kimwe yashaka ko mushikako ntimugishitseko umugabo yabibona bikamubabaza bigatuma rero avuga ati mudame ambaniye nabi kabisa yamubwira ati genda ukotesha ryano turime twimbure cegura igitungwa usanga ntiyakiguze yagiye mu bindi hari n'abaja kuraguza ati umugabo wanje umugire kigugu kabisa tuzaronka amafaranga ndungikira ndayakoresha ivyo nishakiye ushobora kuyafashisha abiwabo kumbure akitaho umuryango wiwe akibagira kwitaho umuryango wiwe akaja gufasha abiwabo akaja gufasha umuryango akomokamo akibagira urya muryango afise ivyo rero umugabo yatahuka agasanga ivyo basezanye nta na kimwe caranguwe bikamubabaza bigatuma avuga ati mbere ndagiye kandi sinzogaruka akavyiyumvira mu mutima we kandi akanabishikako ugasanga rero kenshi na kenshi aragiye amaze y'imyaka n'imyaka harya aca atora uyundi mugore w'ahandi w'iyari canke akarondera abandi bakwegana muri za ngeso mbi z'ubushurashuzi ugasanga vyose bije nk'umuzi mubi waturutse kuri wa mudame yamufashe nabi ego nivyo turumva yuko hariho amakosa akogwa canke abera mu ngo mbega hoho nizahe inshingano umugabo abwirizwa gukora kuko urugo ni babiri kugira ngo urugo rube rwiza umugore aragira uruhara n'umugabo akagira uruhara cyane n'uruhara uruhe umugabo yoshira imbere kugira ngo urugo rwiwe rube rwiza umugore we abeho yishimye n'abana babeho baguwe neza urugo rukaba ijuru rito uruhara umugabo yogira ubwa mbere nk'uko bibiri ijambo ry'Imana yatubwiye ati bagore mugamburuke abagabo banyu namwe bagabo mukunda abagore banyu cambere yoshira urukundo kuri uwo mugore we wa mbere rukaza imbere arose uburyo bw'amafaranga akavuga ati aya mafaranga gomba ndayamurungikire akore imigambi mu rugo bamaze kuronka Imana ibateteka bakaronka ibibondo agashishikara gufata neza abana kuva bakivuka gushika bagere mu bigero anasohore rero akitwararika umuryango wiwe akareka kuguma yisamaza mengo umuryango Imana yamuhaye ntariko arawukurikirana kwa abagabo benshi bameze gutyo ahengera arenze iremba akavuga ati muri imenya nanje nimenye ntakurikirane umuryango wiwe rero icambere umugabo yokora yokwitwararika gusabikanya ivyarose n'umuryango wiwe ego ivyo bigatuma umudamu anezererwa nuko gukundwa n'umugabo wiwe akano kose aronka avuga ati tugasangire ivyo biratuma rero umudamu yishima aryoherwa kumva ko ari mu rugo atekanye ntamurye umutima amutelefone canke atashe muhira akamuvugisha amajambo meza akirinda gushavuza umudamu wiwe kuko iyo umudamu mushavuje kenshi aratontora mu mutima yakirinda n'imitongano hagati imitongano no kuvuga ifise inkurikizi mbi nyinshi gushwana mu rugo abana bumvise utashe bavuga bati noneho turagowe ca gikoko kiraje n'umudamu akababwira ati ngico so wanyu kiraje kumvo zuko amaze kubona ngena abarya umutima iyo mugabo yokunda umuryango wiwe atabarya umutima bakayaga neza bagahuza ego mbega umugabo ategerezwa gukunda umugore wiwe umugore nawe ategerezwa kumvira canke se kubaha kugamburukira nico kimwe mbega ni mu bwahe buryo umugore akwiye kugamburukira umugabo wiwe kuko tuvuze kugamburuka ibintu vyinshi yego uburyo umugore yogamburukiramwo umugabo wiwe yokumvira ivyo umugabo amugishije inama akabikora nk'uko umugabo avyipfuza kandi amubwiye ati iki tukigenze gutya akabikora gutyo nyene kandi ntamwereka amashavu ko n'umugabo utamuha keya utamuha umunezero umugabo agataha agasanga umugore yashavuye
hari igihe umugabo nawe aba yiriwe mu bikorwa bitandukanye yarushe, aho kumwakira ati karibu umushinga ntaye wanje muruhuke, turazi ko muri mu bikorwa mwarushe, ugasanga atari kumudondagurira vyinshi bikenewe ibiki n'ibiki, mugabo aho yogize ngo aruhutse asanga ahubwo ashikiye mu muruho. Rero uwo mudame yogerageza kwakirana umunezero umugabo wiwe, mbere yuko amubwira biba bikenewe gutya na gutya, yobanza akamwakira n'umunezero mwinshi. Ego. Ego. Kwakira umugabo, kumwitwararika, kumugira nyambere, kugira ngo yumve yuko yubashwe, kumva ico akubwiye, namba avuze ati iki kintu mbona twogikora uku, ego hoteli icumviro, wumvise menga ntikiriko kirumvirwa, ukabanza ugatekana. Mbega Posiyani, mwatubwiye muti mfise umugore twibaniye neza cane. Yego kweri. Biramaze gushika zigakomana mu mahembe, bavuga gute ngo ntazibana? Ngo zidakomanya amahembe, amambagwa, amahembe. Kuko tuba turi abantu. Mbega biramaze gushika. Namba bimaze gushika, ni gute umugabo canke se umugore mu gihe habaye akabazo mu rugo, ni gute yo controla ishavu yiwe, canke ni gute yotwara ikibazo kiba cahabaye kugira ngo nikize kwisha ibindi canke se gisige trace mbi, umwe muri babiri atokwibagira, kuko ari umuntu agukomeretsa akakubwira nk'ijambo, nubwo yovuga ati nukuri mbabarira, mugabo ko ari iryo jambo ari ribi riremereye cane, kugibagira bikaba biragoye. Yego cane. Rero ico umwe yokora mu bashaburaniye kububakanye, hoba kubanza kwirimbura. Nk'akarorero ati ucuvuga ati nk'iyo bishitse jewe na madame zigakorana, iyo bishitse tugashwana canke tugashavuzanya, jewe ico nkora ndabanza nkirimbura, mbega kiya kintu icabitumye ashavura canke jewe nshavura, kuko ico gihe muba mwashavuye mwese, kuko ni gake umwe ashavura uwundi ngo anezerwe, ahubwo usanga mwese mwakwezwe n'ishavu rivuye ku kintu kanaka gitandukanye. Rero ico nca nkora, ndabanza nkaca hirya no hino icabitumye, sanze ari je ndi mw'ikosa, kuko urashobora umutima urashaka kugucira urubanza uti burya wewe wakoze ikosa kuco wakoze catumye ashavura. Ico nkora ndabanza nkamwegera tukaganira, iyi mupfasoni wanje urabona iki kintu twakoze gituma nakoze canke wakoze catumye dushavuranira, turabe dusabane ikigongwe. Jewe ndashaka kumusaba ikigongwe. Urashaka gusaba umugore wawe ikigongwe? Ego, urambabarira. Ko bavuga ati nta mugabo asaba ikigongwe, nta mugabo akora ikosa. Dukunda kubivuga muri societe bavuga bati umugabo ntakora ikosa, umugabo ntagira iki, n'ivyo mwege muvyakira gute uri umuntu w'umupapa kandi uri mu rugo? Twese turabacumutse. Twese turakora amakosa. Ico nkora ariko sindamusaba ikigongwe uwo mwanya nyene. Ndabiha umwanya nkaraba icabiteye n'ico nokora kugira ngo ico kintu amahoro agaruke mu rugo. Ca mpengera haciye imisi nabanje kubica hirya no hino nkavuga ati burya naramurenganije, niyo yoba yarandenganije ndavuga ati ngoma ndabe ingena nomuzana tuje mu kiyago kugira ngo duhuze kucatumye tudahuza ico gihe. Rero nkamuzana buke sanze ari je ndi mw'ikosa, ndamubwira ati nukuri madame, nshaka ko madame mwiza, urambabarira kiya kintu nagikoze ndi wanje mwiza, mukenyezi wanje mwiza. Rero cyayi umugore wanje mwiza nico kimwe, hari ukuntu baravuga bati twabataziriye mu maboko igihumbi, umukenyezi w'umwizigirwa nikiremesha mu muryango, namutaziye maboko igihumbi kuko naravye ibikorwa akora. None uhora umuririmbira? Jewe cane. Oya, uhora umuririmbira ko nyene? Cyangwa ufise twinshi uhora uririmba? Mfise twinshi. None nk'uvuga yimwe ntariko arakuraba? Ubu ariko aragukurikirana ndabizi. Ashikanaza neza cyane. Muririmbire none? Ati akarimbo kakunze kuba je ndakunda baririmbye ariko sinde muririmba. Akaririmba akunda wewe, kamwe umuririmbira iyo je akarimbo nkunda kumuririmba ndamubwira ati za kwamiza ku mutima wampinduriye ubuzima
niwe mbona nkishima amaso yanje azokugwa inyuma ariko rero mvuze ati mbandanye nosanga ngira ngo ahubwo twagiye mu ndirimbo ako gusa karakwiye yego ni je kazima ndamubwira nti yakumvise nzokwamiza ku mutima Madame Posi aho uri hose wubaho baje wabonye ko ariko araguha keya kuri kamera za Roy TV yego simba inyuma gato y'igihe twagira mariage ndibuka ka byino umva hari yabereye ruguru twavuye ku iparuwase kuragana hanyuma turataha gushika mu rugo ndibuka akabyino baturirimbira kavugaga ati ngo yitwa Niyonsaba Josiane Kanyange Madame wawe yego okay bamubwira bati turakeneye kubona commentaire ya Madame Niyonsaba Josiane Kanyange rero baramubwira bati ngo yewe Josiane warahiriwe kiyaya ca mwiza wangeni ngo warose umugabo w'umutima umwe kiyaya ca mwiza wangeni nanje rero baca bahindukira ku ruhande rw'iwanje umva bariko babwira umudame wanje ati warahiriwe urose umugabo w'umutima umwe nanje baca bahindukira ku ruhande rw'iwanje ngo yewe Posiyane warahiriwe kiyaya ca mwiza wangeni warose umudame w'umutima umwe kiyaya ca mwiza wangeni hanyuma rero hakana baci baherezako baca bavuga ku ruhande rw'iwanje bati ko Posiyano sumukene oya ni modoka zoyigura yego murorere Posiyano sumukene ni modoka zoyigura bo rero ubu numva umenga izo modoka ziruzuye kubera afise amahoro mu mutima yego urashobora kuba umutunzi akomeye ariko nta mahoro nagira mvuga ati urashobora kuba umutunzi akomeye kubera urashobora kugira ubutunzi bw'amahoro ukumva byose warabihawe kubw'amahoro ufise mu mutima yego hari yindi bwo muri kantike ati amahoro Yesu ampa n'ibindi uvuga amahoro Yesu aduha atuma n'ubwo butunzi twirirwa turarondera twumva ko tubufise none Monsieur Posi nico ikintu wohanura nk'abantu bakora gukurikirana bafise ingo zirimwo umururazi canke se ziyumbayumba kugira ngo ayo mahoro wumva wuzuye n'abene bayagire vuga ati abantu muriko murankurikirana mwaba muri abapapa canke abamama kugira ngo bigende neza nk'uko kwiwanje aka kantu ni mugakore uzogaruka kunshimira jewe ngira mpanure abapapa bene wacu abapapa nkanje inshuti ba papa nkunda nkanje ndabasabye tubwa mbere tubanze turondere uhoraho tubanze turondere Imana bigishoboka kwibonwa tumaze kuyirondera andiko nabwira abapapa nkanje tumaze kuyirondera izotwereka uko dushobora kuronka ayo mahoro izoduha umunezero iduhe ivyo twipfuza tuyisaba kuko hari ijambo rivuga muri Luka nimba ntihenze gatoyi nabigendanye muri Mariko 24 ikigabane 11 umurongo 24 ngo nico gitumye ndababwira yuko ivyo musenga canke musaba vyose mwizere yuko mubihawe kandi muzobibona rero ariko navuga ati tubanze turondere uhoraho hama tumwizere hama dusenge dusaba amahoro mu ngo zacu kandi dusabe n'ivyo dukeneye vyose kandi tubisabe mu kwizera kandi twongere twizere ko tubihawe kandi tuzobibona vyiza cyane ari uwundi noca mvuga ati yarabiryoheje ati birateba yari umurinzi yitwa satura amabafure n'amabuye birateba ariko bigashika kandi iyo bishitse bitangaza benshi ego hanyuma tukiri aho nyene akarimbo kavuga gati yanyujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye hanyuma mu bantu ngasi ndi muririnzi ariko ndakunda baririmbyi rero tubanze dusabe kubaha Imana
tutayikojeje isoni nayo nta soni izodukoza. Izotuma rero vyose vyacu mu rugo mwebwe ba papa nkanje bigenda neza. Yego. Vyiza cyane, reka tumushimire rero Monsieur Posye ku mwanya yaduhaye, ku manuro atanze. Tubasaba yuko impanuro zari zirimo mwazumvise. Yego. Nimugerageze umwe wese atoremo ici wiwe, iyo batereye hejuru umwe wese atoragura gwiwe kugira ngo uvugane ivyo ngwaye ngaha ucumenya aho utora, ucumenya umuti utora. Yari Bella Shaka rero kuri micro za Roy TV, ndabifuriza kugira aho muba mwubahwe, mwebwe mwese mudukurikirana mudahengeshanya, kutugirira j'aime, gushira mu commentaire, kugira partage mugabisangiza abandi, atamwebwe nta twebwe. Reka rero dushimire na behind camera kudushako kazi kawe. Reka rero ndabasezere kugira ngo n'umutumire wanje ndamurekure aje kuraba madame wiwe, navuga nti none ga umugabo ko adataha ico kiganiro ariko gikorana nande ko adashika. Yari Bella Shaka kuri micro za Roy TV, mubeho mutababaye. Bye bye. Ego hanyuma yatwaye kurangiza dushima Imana ko twatanze dushima Imana, sinzi ko kubera ega igihe twashima ntibabikamera mugobo wiyaje aho hambere hahise imutangwa muri Roy TV. Ibi vyose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Ico utarabona uterekwa n'ukuramba, ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV. Ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV, amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV, ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV, n'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV. Chica,